Igenekezo rya 16 Munyonyo, itariki ntibagirwa mu buzima bw'umugambwe Cndd-Fdd, aho duhimbaza ihagarikwa burundu ry'intambara hagati ya bonse rimwe mu Burundi. Hari ku igenekezo rya 16 Munyonyo. Twibuka kandi abarundi batari bake bahagarariye ukwishira n'ukwizana n'ubutungane mu Burundi. Igihugu kiba caratembagaye. Iyo hataba abagabo n'abagore b'intwari bagihagarariye mu bihe bigoye, bagwanije abanyamacakubiri, bansumirinda n'abasesa nkuyoze. Guhimbaza rero umunsi mukuru turimwo no munsi w'intwari ku rugamba bisigura ibintu bitatu. Ubwa mbere bisigura kwibuka urugamba. Ubugira kabiri guhimbaza umunsi mukuru nk'uyu w'intwari ku rugamba no kwibukanya no guterama. Kuko urumwe wosanga wibutse ivyo wawe gusa mbwa mugiye hamwe muca muganira byinshi ati naka wakibagiye naka warakibagiye naka warakibagiye. Gatatu umunsi rero nk'uyu w'intwari ku rugamba bisigura no kurimbura aho twavuye aho tugeze niyo turiko turaje. None uno munsi twovuga ko intwari ari inde? Kuva kera narindi intwari mu Burundi zamyeho kandi zamye zitangira igihugu. Ivyo vyaribonekeje ku ntwaro ya cami n'iza Republika n'igihe cyose habaye amatora abatsinzwe ntibemere gushiraho intahishize. Ubutegetsi bwashinzwe bw'ibwami bw'u Burundi ku ntango na ntari rushatsi jambara ntango. Yari devise yari iki? Devise yari Imana, umwami n'igihugu. Eheraba umwami ntare rugamba yarerekanye ubutwari mu kwivuna abansi no mu kwagura imbibe z'u Burundi. Ntare rugamba kubera rashoboye gushinga imbibe z'igihugu cy'u Burundi imbere yuko bakoroni bazi. Hamari intambara misi yose abanyarwanda bazotera u Burundi. Abandi baje baturutse hepfo n'abantu bitwa bacaka. Abo bose baratsinzwe bama batsindwa imisi yose. Umwami Mwezi Gisabo yaratsinze Rumariza, yaraje gutwara abarundi nk'inyagano ngo abajane kuba baja mu bihugu vya Amerika na Buraya. Mu bino bihugu byose muri Afrika abantu bagwanije abaca kugira abacakara batakuye umucakara n'umwe mpuze mu gihugu na kimwe. U Burundi abarundi nta mwesclave n'umwe bavanye ngaha barabagwanije bose barabaca baromoka. Nakomera amashiri base. Umwami Mwezi Gisabo yarongeye aragwanya abadagi imyaka itari mike, naho batevye bakamugondoza agasinya amasezerano y'ikiganda mu mwaka w'1903. Abadagi bari baje bafise inkoho ibigwanisho bicira umuriro, ariko Mwezi yarakoranije ingabo ziwe, ingabo z'umwami, aragwanya abadagi, baragwana arababuza gufata igihugu. Imyaka indwi yagwanye imyaka indwi bagwanisha amacumu, imyambi n'imiheto. Imyaka indwi iraheba. Nyama mutabizi abarundi bapfuye ico gihe imyaka indwi bashika ibihumbi 5. No muri ico gihe umwami Mwezi Gisabo yagwana n'abadagi. Intwari bihome yaritanze nk'incungu. Abadagi bamugandagura mu gishingo c'umwami. Umwami nawe abona kurokoka. Yakwa gusana Mwezi akongera akanari hakari muremure nka Mwezi. Hanyuma rero aremera yambara impuzu za Mwezi Gisabo, maze kuzambara bari ku rugamba. Abadagi bamubonye kumbe Mwezi yanyuruye gatoyi, baca barasa bihome bati umwami turamwishe, turatsinze rero. Haciye akanya bumva ingoma hirya ziko ziravuga ati yampaye inka, wa mwami ntiyapfuye yaduhe byananiranye. Baca mubonamwe ubugabo, baca basaba yuko bumvikana bagire ibiganiro. Umwami kaziriri ku mutima yarashoboye kurongora igihugu, aho umwami Mutagambikije atangiye asogoswe. Ako nakarorero kamwe mu ntwari z'abakenyezi. Umuganwa Rudoviko rwa Gasore, umukuru w'umugambwe y'Iprona, bakoranye na Paul Mirerekano, umukuru w'umugambwe w'abadasigana, bagiye hamwe ngo barondere intahe y'ukwikukira abarundi.
bashinga umugambwe w'abadasigana iprona ari nawo washikanye Burundi ku ntaye yo kwikukira. Kwa gasore ni intwari mu ntwari nawe nyene kanatsinda urumva ko afise akoko ko kuba intwari hanyuma na mirerekano tumushira mu ntwari umuntu ko nawe nyene gushinga umugambwe hama kemera kuja hamwe na gasore agira akasangira urugamba kugira ngo Burundi bwikukire ubwo nabwo ni butwari budasanzwe. Amatora yo mu gihumbi kimwe n'amajana 1960 igihumbi kimwe n'amajana 1961 n'igihumbi kimwe n'amajana 1965 niyo yerekanye ko demokrasi mu Burundi bonye izuba. Ariko abansi b'u Burundi baciye bagandagura abahejeje kubashikana ku ntaye yo kwikukira uhereye ku muganwa Rudoviko rwa gasore Petero ngenda n'umwe Paul mirerekano Musenyeri Gihimbare abashinga amateka batowe mu gihumbi kimwe n'amajana 1965 n'abategetsi b'abahutu batari bake. Babandi bose bari batowe babashinga amateka babashikira ngoma bari batowe 34 35 bose baragandagurwa n'abihebeye Imana abasenyeri abapadiri abanyagihugu sinzi baragandagurwa. Kuva ico gihe demokrasi birahambwe higanza intwaro z'igikenye ziciye mu gusenyura ubutegetsi ziranzwe n'ubwicanyi bwimonogoje mu gihumbi kimwe n'amajana 1969 igihumbi kimwe n'amajana 1972 igihumbi kimwe n'amajana 1988 n'igihumbi kimwe n'amajana 1991. Hanyuma akamaramaza n'ubwicanyi bwahavuye buba mu gihumbi kimwe amajana 1972 aho hishwe abanyagihugu isinzi ngira ngo n'ubu nabavuga ngo ibihumbi amajana 3 nibaza ko ari imvugo ngereranyo ari kugereranya ko hapfuye abanyagihugu batoharurika. Abarundi barayamaze bati ruyarya ntirumarira Imana. Intwari zabandanije zigwa zivyuka harateba haratunganywa amatora yo muri ruhenshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 yashikanye ku ntsinzi ya demokrasi umugambwe sawhanya Frodebu aho nyene icubahiro President Melchior Ndadaye yatoregwa kurongora igihugu. Yabaye akarorero mu Barundi mu Burundi cyane mujanye na demokrasi cyo tuma twemeza twese kandi n'igihugu cyemeje ko ari intwari ari incungu ya demokrasi ni intwari rero mu ntwari. Inyuma y'amezi 3 gusa nyene icubahiro President Melchior Ndadaye yarongoye igihugu akagwi k'abasirikare gafadikanije n'abanyepolitike b'imbura mutima baramurengerako baramugandagura bunyamaswa. Ndadaye agandagwa hamwe nabo bakorana bari basangiye amabanga yo kurongora igihugu umukuru w'inamashinga amateka cegera ciwe umushikiranganje intwari hagati mu gihugu n'abandi benshi bashiranganje eka n'abanyagihugu isinzi bapfuye batazi ico bazira. Ivyo vyatumye abene gihugu baseserewe bafata umuheto ngo bikingire nakara umuntu atinywe ntatinye yamaze kumwinjirana. Abanyagihugu bati none tubaye abande nyago barahaguruka barigo bati twede bikeneye ko twigwanira no kuvuga ko nibazo duteraho turi turahangana bacara abanyagihugu barisubganya bariyegeranya aho bari bose aho bari atawuginama n'uwundi mu wese agatora icyo afise ibuye umunana ubuhiri aja kwibarabara agahangana na za modoka z'abasirikare baje kubatera. Jewe naraduze mvuye Bujumbura igihe ca 1994 hanyuma umunsi umwe baragandaguye abantu ku mutumbi wacu hanyuma abanyagihugu barafata bati ehera naka yapfuye none tugira iki. Jewe barandemereye gushikaho ntagura kuvuga ati none nkahangirente Jenda ziyuko narapfukamye ndavuga nti Mana jenda fasha ingingo. Aho abene gihugu baboneye ko akagwi k'abasirikare kagiye inama na bamwe mu banyepolitike baterekwa kuva kera ubutegetsi buciye mu matora kagandaguriye President Melchior Ndadaye baciye biyungunganya umwe wese muca ashoboye bahangana nako kagwi k'abasirikare bataye umurongo barahaguruka bati ntibishoboka hamanuka haduga canke hanyerera demokrasi ntisubira inyuma. Cyo gituma baciye bisubganya baratunganya ico twise ukwigwanira kw'abanyagihugu autodefense. Abanye igihugu barahaguruka baravuga yuko
bohabuza intwaro yabo. Nta mutegetsi n'umwe aho twese turi ngaha twashikiye mu rugamba bene igihugu batanguje. Kuko abantu bava guyitirira uru rugamba ni urugamba rwatangujwe n'abene igihugu, bisigure ko bahagurukijwe n'Imana. Kuko batagurukijwe n'Imana ndetse gushika tugeze no munsi. Abo hariho za Paripehutu, hariho za Florina, hariho za Frodebu. Nta muntu n'umwe arigira asigura ingene haciye haba abantu bagiye gukura igihugu mu magume cyari kirimwo badaciye muri abo bose bari babayeho kandi bavuga ngo bagira bakirokore. Kuko nta waciye avuga ngo jewe ngo mbere ngo ndabihevye ngiye muri ibi twagiye tubona twese twahuye. Nigitangaza kubona Cndd-Fdd yarabayeho. Muri abo bene igihugu hahavuye hibonekezamo imboneza zibaje imbere. Baraheza baritunganya mu migwi mu burere butandukanye hirya no hino mu gihugu, hatangura inyigisho zijyanye n'urugamba. Gushikaho muri bo bitoramwo intwari bati none aho umwe wese harati none je abantu sino baje imbere bayitoramwo intwari. Mu ntango rero bavuye bisuganya mu mugwi w'abanyagihugu wiswe FDP, no kuvuga Force de Défense du Peuple. Akaba hari mu ntumbero yo kwikingira igisoda ca leta cyashaka kubarigita nk'uko bari bahejeje kubikora ku ndongozi zinyuranye z'igihugu. Bamaze kubona ko imigwi y'abagwanyi isa n'iyari mu kajagari, byabaye ngombwa ko imigwi yose ihura, iyari hagati mu gihugu no hanze. Intwari zimaze kwiyunga muri FDP, byabaye ngombwa ko abagwanyi bari bahurikiye muri urwo runani bahuri Bukavu muri Rusama 1994. Vyabaye ngombwa yuko baje hamwe bati none tuzoguma gutya twigwanira mu vy'ukuri dushaka no kwerekana ati tugwa icyo tugwanira cyo kuri nigiki tugwanira kugarukana démocratie. Bumvikana ko intumbero y'urugamba yobi yo kugwanira démocratie yari ihejeje gucibwa umutwe, maze FDP icihinduka FDD, Force pour la défense de la démocratie, intagoheka. Bacamukana yuko Misigaro Donatien ari wacabana yarongoye uwo mugwi w'intagoheka wa za FDD, n'icegera ciwe akaba umuhisi nyene yitwa Misago, Colonel Misago. Abo rero nibo Ismail, abo rero bace barongora uyo mugwi wa FDD. Uko itunganywa ry'urugamba rw'umuheto ryatera imbere, niko vyibonekeza ko hakenewe inyigisho za politike ku banyagihugu no kumenyekanisha urugamba mu makungu. Niho kwigenekezo rya 24 Nyakanga mu 1994 hatunganya ikoraniro ryiswe Assemblée Constituante, yashinze ko habaho urwego rwa politike urwitwa inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi Cndd. Acatora Nyangoma Leonard bati wowe rero urongora urwo rwego, aca bari barongora ab'indongozi ya Cndd n'ishami ryawo rya gisirikare FDD intagoheka. Muri iyo nama hafatwa ingingo ishiraho uburongozi bumwe, commandement unique, bugizwe n'urwego rwa politique Cndd n'urwa gisirikare FDD intagoheka ifise ibiro bikuru vya gisirikare. Ngo numva ko rwa rwego rwa politique kuko noja gwana gisirikare utadikoragwana na no muri politique nyene. Cetuma rero wace rutangura hamiyo inyigisho zirabandanya mu gihugu kumvisha abanyagihugu yuko nabo n'utari ku rugamba rwa gisirikare ashaka kwanira urugamba rwa politique. Abakera bati aho umworo yanikiye ntibwuma, haciye haduka umugira w'ivyiyumviro bifatiye ku mamuko y'umwe umwe mu bagwanyi. Bamwe mbere batangura kuja mu byo gushira intara zaba imbere, ubuyobozi bwiharizwe n'abava mu ntara imwe gusa. Byaragoranye, biradindiza urugamba. Bamwe baratanga imihoho, abandi baricwa bazira intara, abandi baratabaromoka. Amagumu Burundi bwaciyemwo samagume yeme yatewe n'abahutu cyane n'abatutsi, n'amagume yatewe n'abarundi b'imbura bugirire bagiye gukurikira amohe yabasesa nkuyoze. Murabona kuri iki cibutso handitse ngo ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Umwasi ntiyateshejwe ngo ate, yarabandanyije ibitero ku ntagoheka, bituma imigwi myinshi ihindura ibirindiro.
arivyo vyatumye abarongozi bashasha bahitamo kuja kwisuganiriza mu kibira ca Musigati muri ntwarante 1995. Hambavu yuko intagoheka zari zihanganywe n'umwasi wa demokarasi, hari indi migwi itigeze yemera kwiyunga n'umuhari wa Cndd na FDD intagoheka, aho twovuga nka Paix FNL na Anaribu Florina n'utundi tugwi twitwara nk'abasuma. Bamwe muri utwo tugwi nka Paix FNL batangura kugira ibitero ku ntagoheka za FDD ku mvo z'umugira w'amacakubiri y'amoko. Iyo migwi yinubu umuhari Cndd na FDD kuko ntibumva ingene hotunganya urugamba mu gihe mu ntwari harimwo abatutsi. Nabo bari bafashe ya mbere ni nk'abashinga amateka Kaduga Stani, Ngendahayo Jean-Marie, Ndarubagiye Léonce na Sendege ya Christian n'abandi. Imigwi imwe ngo tuvuga kwa Paripeutu bagiriza FDD intagoheka Cndd-Fdd yuko irimwo abatutsi. Cndd-Fdd nayo numuhari wari wemeje guhuza abarundi bose baharanira démocratie udakumiriye. Aro harabayeho gutumvikana kudahuza. Baratubwira twebwe tuzoje inyuma y'amoko, turabangira ati twebwe duserukira amoko. Twebwe turwanira igihugu, turwanira abarundi, turwanira ubwoko. Ivyo vyose ntivyaciye inkokora intwari ku rugamba, kuko urwo rugamba rwarabandanyije mu ntumbero yo kwiyunga no kugwanya umwasi. Intagoheka ku rugamba zica zitangura kugwiza ibitero ku mwasi, ziramwambura ibikoresho vya gisirikare bitari bike, ziritunganya koko ku buryo vyahavuye bigaragara ko ahanganye ibisoda bibiri. Urugamba rwahavuye ruhinduka, indongozi mu ntwari ziratunganya integuro idasanzwe yotuma umwasi atumutwe n'imigambi yiwe yo kwibaza ko ashobora gusambura FDD ikaburabuzwa. Niko gushinga bwa vuba ikambi shasha yateza ya kabiri kugira habandanyirizeho inyigisho za gisirikare ku mikangara mishasha yari imaze kubona ko atarundi rukiza atari kwitanga mu kugwanira igihugu n'abanyagihugu. Kuva mu kwezi kwa Nyakanga 1995 niho haca hatangura kurungikwa intwari ku rugamba mu ntara zitari nke zo mu gihugu hagati. Avata ingabo nyinshi zikagenda mu bice byose by'igihugu kugira ngo hose zije gutesha umutwe wa muntu tugwa wa mu mwansi twe turagwana kugira ngo umwansi bamujegeze, kandi bigende gute n'abanyagihugu iyo bari hose bashikirwe n'inyigisho z'imvo z'urugamba. Haca hashinga uburere bwa gisirikare, uburaruko bushira uburengero, ubumanuko bushira uburengero, no hagati hashira ubuseruko. Izo ntwari zarakoze birashimwa, umwasi aratumutwe, abanyagihugu morali iragaruka, baca barubahuka kurungika ibibondo vyabo. Iyi misore n'inkumi barifatanya bimwe bivuye ku mutima n'intwari ku rugamba, kanatsinda urugamba rwarugwabo. Abakozi ba leta baragwitaba, abanyeshuri bo muri za kaminuza nabo mu mashure makuru bazana n'ishaka ridasanzwe, na burya bariko baratotezwa bimwe biteye agahinda aho bari baherereye. Urugamba rwahavuye rukomera mu gihugu cose, maze umwasi arajuragirika aratumutwe, akayagwa karayagwa. Bamwe mu basirikare ba leta batangura kwishikana ku ntagoheka za FDD, abandi barahasiga amabwena, baratakaza ibikoresho bitari biki. Umwasi yarahunga kuko twajana inguvu zose kuya kugihuse nyene ibikoresho byose bigezweho vya gisirikare bigezweho. Umwasi rero agata ivyiwe tukavyandura tukavyegeranya, hanyuma nabiwe bagatakaza abantu n'ibintu, hanyuma tukaheza tugatora ivyo ibikoresho vyiwe. Mu ntango z'umwaka w'1996 Cndd yari irongoye na Nyangoma yaragiye i Roma mu Butaliyano, atumiwe n'umuryango w'abakristo wazobereye mu vy'ibiganiro witwa Cndd, ariko nta cavuyemwo. Inyuma yaho ibiganiro binaniranye, Pierre Buyoya yaciye atembagaza ubutegetsi ku ingerekerezo rya 25 mu Kakaro 1996. Mu nyuma yaho niho haciye hategurwa umugambi wo kuja gutera amakambi y'impunzi z'abarundi zari mu gihugu ca Zaire, arico citwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu bafadikanije n'igihugu c'u Rwanda n'Ubuganda. Atera impunzi z'abarundi zari zahungiye mu gihugu ca Kongo, arica abana, arica abagore, arica abagabo, arica abatama. Aragaruka mu gihugu hagati yirara mu banyagihugu iyo bari bahungiye, aca ategura n'umugwi w'abasirikare bagwaye ya ngwara rohanyanganda sida,
awutegeka kuja baragenda aho baciye hose batera umugera mu banyagihugu kugira ngo abatamutoye bose babone guhona. Umwe mu ntwari niwe yavuze ati ufatanya urugendo n'uwo mudasangiye urubanza akakuzimiza. Intagoheka zaravyiboneye igihe umwansi yariko abatera amasasu rutavanako mu ndongozi zimwe mu rwego rwa politike hoho bariko bararyanira ivyicaro batararonka nk'uko umenga baramaze gutsinda urugamba. Nyangoma yarasigaye agendera mu kirere amaguru adakora hasi ngo ni perezida. Umunyamabanga mukuru wiwe nawe Munyembabazi William yari kabiyoba amacakubiri y'intara mu bagumyabanga batangura gutoteza no kwica aho badasangiye intara, bituma bamwe mu bari mu buyobozi bw'umuhari batanga imihoho abandi baratabaromoka. Aho twibutsa ko abo barongozi bakuru mu rwego rwa politike bose atanumwe yari kumwe n'intagoheka ku rugamba, bategekera mu mahanga bakarangwa no gusesagura itunga ry'umuhari. Kubera ubwo bube gito bwamuranga ubuyobozi bw'umuhari ku rugamba rw'intambara buca ufata ingingo ntabanduka zo kumubogoza ku burongozi bw'umuhari Cndd na FDD ntagoheka. Umusubiriza na Colonel Ndayikengurukiye Jean Bosco abo umuhuza bikorwa mukuru w'umuhari Cndd na FDD ntagoheka. Intwari ku rugamba zimaze gushiraho umuhuza bikorwa mukuru zaciye zitunganya gushasha uburongozi bw'urugamba mu gushira hamwe urwego rwa politike n'urwa gisirikare. Haba haravutse umuhari Cndd-Fdd ugizwe na komisariya nkuru ijejwe ibibazo vya politike n'ibiro bikuru vya gisirikare Etat Major General. Muri ico gihe intwari ku rugamba zari zugarijwe n'ubukene bw'imiti, imfungurwa n'ibikoresho vya gisirikare. Umwansi yaciye ategura ibitero sindamusiga Ibubanza, Cibitoke, Bujumbura Rirare, Bururi na Makamba. Abanje gusasika inganda mu ntara za Kayanza na Muramvya. Umuhuza bikorwa yaciye yihutira gukora ibikorwa vya diplomasi mu ntumbero yo guhagarara neza ku rugamba. Ariko rero ntiyavyitwayemo neza kuko ntiyabaye akigaruka kurangura amabanga yarajejwe be no kuremesha ingabo ku rugamba. Muri ico gihe naho nyene amacakubiri y'intara yarabaye ndanse, ubwicanyi burimonogoza mu bagwanyi haba mu gutanga ishano canke kurasa bamwe ku rugamba. Mu gihe intwari zari zitanguye kwizera uburongozi bushasha nta nurume wo mwizero wamaze kubera ubwo bukene bw'ibikoresho vyankenegwa. Zahavuye zisubira gusanzara nk'ingabo zitagira umutware, bamwe baja hakurya y'imbibe abandi basanzara mu gihugu. Kanatsinda nivyo kuko umuhiga ari kure ntavuna intozo. Ndayikengurukiye iyo yarari ntiyigeze yibaza ko ku rugamba hakeneye ibikoresho no kuremesha intagoheka encadrement. Yabandanyije muri kwa kwijajara nk'uwo yasubiriye. Yari yatorewe mu mahanga acaguma mu mahanga ntiyagarutse ku rubuga rw'intambara. Yahavuye nawe nyene amera nka Nyangoma ubutunzi bw'umuhari arabwigarurira, nawe atangura kubaho neza kumuregwa neza. Abari ku rubuga rw'intambara bibonye bararaba bati uyu muntu nta kintu kinini karadufasha, bafata ingingo nawe yo kumubogoza. Muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2001 niho intwari zo mu mihingo yose zahagurutse zifata ingingo yo kubogoza ibiro nyobozi vy'umuhari Cndd-Fdd zica zishinga intwari ku rugamba. Komanda Ndayishimiye Evariste kuyirongora afanikanije n'icegera ciwe Komanda Ntigurirwa Silas. Shishikara urugendo dukomeze kwihangana nitwamara gushika amahoro tuzambara amabere. Abaro bari barongo yo nama ya CNP kwari kugira bashiye gutunganya ubundi busha ngene indongo hobaho inzego nshasha zorongora urugamba. Ariko rero ingaruka zo ntizabuze nkuko vyari vyagenze kuri Nyangoma, niri hinduka ntiryijanye kuko y'abanyangoma igihe yava ku butegetsi hari abamukurikiye aranka kurekura umuhari Cndd-Fdd. Yaba Ndayikengurukire nawe nyene bamukuye nawe nyene yaranse kurekura umuhari Cndd-Fdd acayishinga nawe irindi shami giwe hariho n'abamukurikiye. Abo rero bose bagenda bacana. Muri Gitugutu umwaka wa 2001 haratunganije ikoraniro kaminuza rya mbere y'umuhari Cndd-Fdd ariryo ryashinze amategeko atomora intumbero y'uburongozi bw'umuhari. Ntivyatevye mu kwezi kwa Nzero umwaka wa 2002 haciye hatunganya ikoraniro ridasanzwe ry'umuhari Cndd-Fdd hashingwa inzego nyobozi ku rugamba zaciye zitegura amategeko ntunganya muhari na ntunganya bikorwa y'umuhari Cndd-Fdd.
ari naho nyene icubahiro Petero Nkurunziza yatorewe kurongora umuhari Cndd-Fdd. Urugamba rwaciye rukomera ruratunganya umushasha gusumba uko vyahora, no kuvuga baba harabaho mu rwego rwa politike, harabaho abo twita abakomiseri politike, abakomanda politike bakora ibikorwa vya politike, mugabo bose baronse inyigisho za gisirikare. Isura y'intambara irahinduka, abantu bariyumvamo neza urugamba, baratera umwansi birakomera. Kwigerekezo rya kabiri gitugutu umwaka wa 2022 ikoraniro kaminuza rigira kabiri ry'umuhari Cndd-Fdd ryaremeje amateka agenga umuhari Cndd-Fdd, igitabo mpanavyaha ku rugamba code penal, inzego zitunganya urugamba gushasha birashingwa. Hagati mu gihugu mu bureri ntagoheka zirimwo haratunganijwe amasoko, ubuvuzi butunganijwe n'intwari ku rugamba mu ntumbero yo korohereza bene gihugu. Imigwi y'imvyino n'intambo byaratunganijwe. Inkino z'umupira w'amaguru n'iz'amaboko zarakinwa igihe cyose habonetse agahengwe, maze imiryango yaraza kuramutsa ababo mu birindiro vy'intwari ku rugamba. Mu mwaka wa 2022 baragize isezerano n'Imana ritazibagirwa muri Cndd-Fdd. Basezeranye ko Imana ihawe ikibanza ca mbere muri Cndd-Fdd. Haragera ahantu bagira isezerano n'Imana, baremeranya ko bazokubaka ihema ry'Imana ikaba ariyo igwana urugamba rwa Cndd-Fdd. Mu gitondo urugamba ni rwawe, ku murango urugamba ni rwawe, ku mugoroba urugamba ni rwawe. Ko yasezerana Imana ishaka inzira, icinzira tutatanga turakomera. Imana irugura imyango, Imana ryasezerana, Imana yashatanga kugura imyango. Turonka abagwanyi benshi binjira kuya bivuze, benshi barinjira mu bwoko bwose, ibihumbi n'ibihumbi turabura tubakwiza, kuko ubutunzi bwa mbere bari kurungikira n'abantu. Barongera koko umwaka wa 2022 ari cibutso c'ivyiza n'ibitangaza Imana mushobora vyose yadukoreye ku rugamba. Ni ikimenyetso c'imbabazi n'inkomezi kubagumya banga bose biguze urugamba, abakiriho n'abazovuka. Ugusenga kwarakinguye ijuru muri Cndd-Fdd. Ubuserukizi bw'umuhari burahimiriza igisabisho mu ntwari ku rugamba. Amacakubiri arabura ikibanza mu muhari, ubutungane buraronka ikibanza. Aha rero nagenda abwire ibitangaza Imana yagiye irakorera uwo mugambwe. Imigambwe y'amacakubiri yacisambuka. Uwumbeshe utanashira utoki hejuru. Nta migambwe muzi yasambutse ari amacakubiri. No kuvuga yuko hasigaye abantu bafise umutima wo kubaka Uburundi. Abarundi n'amakungu baca bavira hasi rimwe bati bangwe wa mwansi wa démocratie, hamwe na bamwe bari bagurishije insinzi y'abanyagihugu baremera gushira ibigwanisho hasi. Intwari za Cndd-Fdd nazo ziyemeza gushitsa ico zemeye imbere y'amakungu. Umunsi n'isaha bigeze kwigenekerezo ntibagirwa yo kwa 16 Munyonyo mwaka wa 2023 isaha zitandatu z'ijoro intambara irahagarara mu gihugu cose, rivumerewe n'umukuru w'umuhari Cndd-Fdd, intwari ku rugamba Petero Nkurunziza ahejeje gusinya amasezerano yo guhagarika intambara i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Niho nyene cyubahiro President Nkurunziza yashatangariza abagwanyi yuko intambara ihagaze burundu, baca barashira igwanisho hasi. Ni naco gituma ubona itariki ya 16 Munyonyo twayifashe nk'itariki ntibagirwa itazokwibagiranwa yo kwibuka intwari ku rugamba. Ayo masezerano yaje kuzuza amasezerano y'Arusha yo mu mwaka wa 2000 yiswa amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe, kuko yo ntaco yari yashitseko catuma abarundi basubirana n'ababo bakaba mu vyabo, bongera biyumvamo inzego zirongoye igihugu. Nuko bamwe mu ntagoheka za FDD barinjira mu nzego z'umutekano, uhereye mu gisirikare, igipolisi n'igendereza. Twaratsimbataje iyo démocratie duhereye ku nzego z'umutekano. Abanyamahanga babonye nk'igitangaza mu Burundi hashinzwe inzego z'umutekano zirimwe abarundi bose, kuko bo bari bazi ko hazokwama hari intwaro izoshingira ku bwoko bumwe. Baratangara cyane
babonye ubu hari igisirikare n'igipolisi kirimwo ubwoko bwose intara zose. Ndashaka kubabwira ikintu cerekana ko Imana ari kumwe natwe. Tumaze kuronka amasezerano y'uko intambara hace iminsi ngiye tukoze inama abasoda ba leta n'abasoda bacu baci bagwana mu nda naho vyabaye kwisi atari mu Burundi honyene handi vyabaye ibibazo ibyo abantu babagwanye imyaka 10 bica umunsi umwe gusa Imana yarabahuza yamara twakitibadasho. Ushika uyu munsi ntibabitumwa ko mu bikorwa vyo kugarukana no kubungabunga amahoro n'umutekano. Abandi nabo basubijwe mu buzima busanzwe maze baca babandanya urugamba rwa politike aho mbere bajejwe amabanga atandukanye y'igihugu kuva hasi gushika hejuru. Abandi nabo aho bari mu miryango yabo bariko bafashanya n'abandi barundi kubaka igihugu nka kumwe bafatanya mu rugamba rwo guhabuza demokarasi. Turakuriye ubwatsi ntwari ku rugamba zitangiye Burundi. Baritanze baraheba vyose, imiryango, amatungo kugira Burundi bukire. Baremeye no gutanga ubuzima bwabo, amaraso yabo araseseka kugira Burundi bukire. Muri bo harimwo abashengeye, tuzoguma tubibuka, twongera tubasabira Imana ibambika igitsibo c'abahizi. Naho ari intwari zapfuye zitavye Imana, ako ari intwari ngaha bagenda bimuga bacitse amaguru n'amaboko, ako ari intwari basigare ari banyamwigendako abo barabahezeko, ako ari intwari hano bagendana amasase ibipande vy'amagrenade n'amabombe mu mibiri yabo, mumenyereza yuko mwagwaniye urugamba rw'iteka mwikomera amashaka. Turongeye gukeza n'abakiriho kuri urwo rugamba rw'iteka bagwanye, tukamera nka wa wundi duti ntuzuhirahire ngure kuri ciza waronse. None bene wacu Barundi, ntimuze mure kuri ciza mwafashe. Ibi vyiza dufise tubigumye, hanyuma Imana izoza yongerereza ko. Murakoze, tugira amahoro y'Imana. Mwari mwagwaniye amahoro, bagumya abanga, bakenyera rugamba, mbonera kure, namwe biswi vy'inkona. Ego niko, intambara y'amasase yararangiye, kandi ntizosubira. Ariko, twame twibuka ko urugamba rwo kubaka Burundi rwogo rubandanya. Intambara y'amasase yaraheze, muga urugamba rw'iterambere rurabandanya. Urugamba rwo kurwanya ubukene turarubandanya. Urugamba rwo kurwanya akarengane turarubandanya. Urugamba rwo kurwanya amacakubiri bariho, ababivye amacakubiri baracanye. Abarani. Igihugu cyacu nituba